Nizere ko muri mumeze neza. Kuri microphone uri kumwe na Alf Taylor Swift, inyuma ya kamera uri kumwe na Fizi. So guys, namandabagiye ko nzobahinzirira bishasha gusa. Uno munsi nabahinziriye look. Murabona ko nahinziye look, murabona ukuntu nambaye ikirato, ibintu byose nahinze mwabibonye. So iki kirato rero mubona. Hey guys, bana nikimeshe kimaze ebana igihe kirekire kitambagwa mugabo kiranuka disi we. Reka renda gitware mu banyagihugu, turi abanyagihugu kungene baza kwikonsantre. Okay, mugumane nanje. Hama ntimwibagire subscribe, commentinga, kusharinga ndetse no kulikinga. I love you.
Jesus! So guys, nizere ko mwabonye ibintu byagenze ukuntu nahatswe gukubitwa ebana bari bafite ishavu ryinshi gose. Hama ico nogenda ndababwiye ntimwibagire subscribe ku bantu batarayikora kuri Burundi Wacu TV, mu commenting muna sharing ndetse muna liking. Hama kuri microphone ni Alf Taylor Swift waundi nyene, inyuma ya kamera ni Fizzy Boy. Mubandanye mudukurikirana Burundi Wacu TV, tuzokoma tuzazanira bishasha. Love you.